Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti mugenzi utwumviriza muri iki cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastori Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twavuganye ku vyerekeye Yakobo, ingene yashingiwe Leya mu gishingo ca Rakeri. Yakobo yari yashitse Harani kwa inarume Labani, arungitsweyo n'abavyeyi biwe Isaka na Rebeka, kugira ngo bamuhungishe mukuru we Esawu ngo ntamwice amuhoye ko yamwivye umugisha wo kubasamuragwa. Iyindi mpamvu yatumye bamurungika nuko batinya ko yohava arongora abanyakananikazi, abantu batazi Imana. Bamurungitse rero i Harani kugira ngo azosabe umugeni mubi wabo wa nyina, abantu bari bazi Imana. Ashitse kwa Labani inarume, bamwakiranye igishika, hanyuma bamuha n'ibikorwa yarakwiye kubafasha. Muri ivyo bikorwa Labani yahavuye ahana amasezerano n'umwishwa wiwe Yakobo, amukorera imyaka 7 kugira ngo azomushingire umwigeme wiwe mutoya Rakeri, kuko yari yamugomwe. Twabonye yuko iyo myaka 7 irangiye, Yakobo naho yari yiteze guhabwa Rakeri yashimye, yasanze bamuhaye Leya mukuru wa Rakeri, ariko uwo nawe ngo ntiyarabika neza. Insiguro sebukwe yabihaye yari uko mu migenzo y'iwabo i Harani atamwigeme yaja kurongorwa asize mukuru we imuhira ataraja kurongorwa. Vyabaye ngombwa yuko Yakobo yongera gukora iyindi myaka 7 kugira ngo abone guhabwa Rakeri uwo yakunze. Rakeri aba umugore wiwe wa kabiri. Twibuke ko twabonye ko ivyo vyashikiye Yakobo kwabaye ugusubirizwa mu nkoko ivyo nawe yakoze mu kubesha se hamwe na mukuru wiwe Esawu. Ico umuntu abiba twabonye ko ari ca yimbura, kandi ni nako bivugwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Hari ikindi twabonye, nuko naho vyanditswe muri Bibiliya ko Yakobo yagize abagore babiri, ico kidasigura yuko Imana yemera ko umugabo agira abagore barenga umwe. Nkako murumva ko Rakeri ari we yabaye inkundwakazi, mu gihe Leya nawe atari yitaweho cane. Nagomba rero ndakubwire nshuti yanje mukundwa yuko Yakobo yagize ingorane mu muryango wiwe, kandi ko yakoze ibinyuranye no kugomba kw'Imana. Ibuka nawe ingene Uhoraho yaciye abigenza, nk'uko tubisoma mu Itanguriro igihimba ca 29 umurongo wa 31 n'uwa 32 haravuga ngo, maze Uhoraho abona yuko Leya yanswe, amuha kurondoka, ariko Rakeri aba ingumba. Leya asama inda avyara umuhungu amwita Reyubeni. Ati nuko Uhoraho yabonye umubabaro wanje, noneho umugabo wanje azonkunda. Kubera ko Yakobo yashingiwe Leya atari we yakunze, birumvikana ko atari kumukunda nk'uko yakunda Rebeka. Leya rero ababazwa nuko Yakobo akunda Rakeri kumumurutisha. Maze Uhoraho abonye umubabaro wa Leya afise, amuha umugisha wo kurondoka, maze asama inda avyara Reyubeni. Bituma agira umunezero mu mutima wiwe, kuko avyaye umuhungu. Aho rero yaciye yiyumvira ko Yakobo azomukunda. Reyubeni niwe fura ya Yakobo, ariko Kristo ntiyakomotse mu ruvyaro rwiwe, kuko Kristo yakomotse ku mwana wa nyuma wa Leya, ari we Yuda. Ndakwibutse ko abana Leya yavyaranye na Yakobo ari abahungu 4, ari bo baba. Uwa mbere ni Reyubeni, uwa kabiri ni Simiyoni, uwa gatatu ni Lewi, uwa kane ari nawe wa nyuma wo kuri uwo Leya ni Yuda.
Yuda wari umuryango w'abami. Umwami Dawidi nawe yakomotse muri uwo muryango wa Yuda. Na Yesu Kristo mu buryo bw'umubiri yavutse muri uwo muryango wa Yuda nyene. Umuryango wa Reyubeni ukaba watakaje ico kibanza wategerezwa kugira kubera icaha ciwe. Icaha kiratwaka umugisha, kiratwaka amasezerano. Umuryango wa Lewi wari umuryango w'abaherezi. Leya rero yabaye nyina w'abana badasanzwe ba Yakobo. Abalewi bari abantu batoranijwe ngo bakorere Imana, kandi no kuri wewe mugenzi wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ico Imana ikugomba ko nuko uyikorera. Ukuri kose Imana iragomba kugukoresha, na cane cane kuvuga izina ryayo mu batayizi. Uwo munsi tuza kurabira hamwe ingene Yakobo yashingiwe Rakeri umugore agira kabiri, n'ukuvuka kw'abana ba Yakobo nk'uko tubisanga mu gihimba ca 30 c'igitabo c'Itanguriro kugeza mu gihimba ca 31. Muri iki gihimba ca 30 tubona Imana ihezagira Yakobo mu vyiwe. Intumbero y'iki gihimba rero nukurabira hamwe ivyerekeye umuryango wa Yakobo n'uruvyaro rwiwe. Tubona kandi Yakobo yiyumvira gusubira iwe kwa se. Mugabo Labani yongera kumusaba ngo ntiyagira haja. Reka turabe ivy'urwo ruvyaro rwa Yakobo. Ku murongo wa mbere w'ico gihimba ca 30 haravuga ngo Rakeri abonye atavyaranye na Yakobo akana, agirira ishari mukuru we, abarira Yakobo ati mpabana utabampaye mvuma mfa. Rakeri niwe mugore Yakobo yari yarashimye kandi yari mwiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ari we yari yakoreye imyaka ndwi, hanyuma igihe kigeze bamushingira Leya atakoreye kandi atanashima. Nico catumye Yakobo yongera gukora iyindi myaka ndwi kugira ngo bamushingire Rakeri uwo yakunda. Leya rero yavyaranye na Yakobo, ariko Rakeri abura abana. Muri ico gihe umugore atavyara yaboneka nk'igicibwa. Umugore yagira abana benshi niwe yaba ukomeye mu muryango. N'uwo munsi hariho abantu bakimeze gutyo, canke baciyumvira muri ubwo buryo. Igihe umugore atavyaye babona yuko ataca amaze. Imana yonyene ukwiye kumenya mugenzi ko ari yitanga abana. Umurongo wa 2 n'uwa 3 dusoma ngo maze Yakobo ashavurira cane Rakeri ati mbega jewe ndi mu gishingo c'Imana ko ariyo yakwimye uruvyaro. Aramwishura ati ehe ngiyi inshoreke yanje nimuryamane kugira ngo mvyarire abana ndongere uruvyaro kuri we. Hano turabona yuko Yakobo na Rakeri baguye mu caha ca Aburahamu na Sara baguyemwo. Naho Aburahamu na Yakobo bakoze ibi, Imana ntiyigeze ivyemera kandi n'uwo munsi ntishobora kuvyemera na gatoyi. Bibiliya itubwira ivyabaye, ariko si ukuvuga ko vyose Imana ibivyemera. Rakeri yasavye umugabo wiwe Yakobo kuryamana n'inshoreke yiwe kugira ngo amuvyarire abana, kugira ngo ntabe igicibwa mu muryango
canke mu bandi bagore. Mu mirongo ikurikira tubona ko Biruha injoreke ya Rakeri yamuvyariye abahungu babiri ari bo Dani na Nafutali. Kuko abakeba bama bahiganwa nk'uko tubibona ku murongo w'icenda haravuga ngo Leya abonye aretse kuvyara yakira Zirupa injoreke yiwe ayiha Yakobo. Zirupa yaciye asama inda avyara umuhungu amwita Asheri, amuvyarira n'uwundi agira kabiri amwita Gadi. Yakobo yavyaye abahungu babiri kuri Zirupa injoreke ya Leya, kandi yavyaranye babiri na Biruha injoreke ya Rakeri. Rakeri naho atavyara, Imana yaramwibutse avyara Yosefu nk'uko tubibona ku mirongo ya 22 kugeza 24. Haravuga ngo maze Imana yibuka Rakeri iramwumvira, imuha kurondoka, asama inda avyara umuhungu, avuga ati Imana iranteturuye, amwita Yosefu, ati Uhoraho anyongera uwundi muhungu. Mu bahungu bose ba Yakobo, Yosefu niwe muhungu azotuma bakuru biwe bose baba muri Egiputa. Tuzobona vyinshi kuri we mu bihimba biri imbere. Turabe ingene Yakobo yongeye guca ingero kwa Labani. Ku murongo wa 25 n'uwa 26 dusoma ngo nuko Rakeri amaze kuvyara Yosefu, Yakobo abarira Labani ati ndekura ngende subira iwacu mu gihugu cacu, mpabagore banje n'abana banje abo nakoreye nigire, kuko uzi ukuntu nagukoreye. Labani ntiyari yiteguye kurekura Yakobo ngo agende. Yakobo amaze kubarira Labani ngo amurekura agende, Labani yamwishuye avuga ati nk'uko tubisoma ku murongo wa 27 ati compa ukanezerererwa kugumana nanje, kuko nabonye gose yuko Uhoraho yampaye umugisha ku bwawe. Aya majambo Labani yavuze n'amajambo ashimishije cyane. Twibuke kandi ko na Abimeleki umwami w'Igerari yahezagiwe igihe Isaka yari kumwe nawe. Icatumye Labani avuga ayo majambo nuko yabonye Imana iri kumwe na Yakobo, kandi yahezagiwe ku bwa Yakobo. Labani yaciye atangura guhendahenda Yakobo ati mwana wanje ntugende ngusige ngaha, icompa ukanezererwa kugumana nanje, nahawe umugisha ku bwawe. Labani ati nzotuma ndakongera umushahara, ewe nshuti yanje mugenzi unteze amatwi. Mbega bo mu bana harya mu mihana canke aho ukorera, mbega ubona hari iciza boba bakubonamwo bakifuza kugumana nawe? Mbega barahezagirwa ku bwawe canke ubahindukira ikibazo ingorane? Ku murongo wa 28 Labani yongerako ati njira ingero nzokugerera nanje nzoyitanga. Yakobo yari amaze kumenya ingene Labani azi kuryosha umuntu agatinda kemera. Ubu rero Yakobo nta bindi agomba atari gutaha iwabo. Ku murongo wa 29 n'uwa 30 Yakobo aramwishura aturazi ingene nagukoreye n'ukuntu imikuku yawe yongerekanye, kuko ivyo wari ufise vyose ntaraza vyari bike, none vyaragwiriye biba vyinshi cane. Kandi Uhoraho yaguhaye umugisha uhereye aho nashinze ikirenge hose. None nzokwironderera ryari ivy'urugo rwanje nago? Hano Yakobo ariko aridogera Labani ati maze imyaka 20 ndagukorera, ico narose n'abagore babiri n'injoreke zabo n'abahungu buzuye inzu gusa. Yakobo yari afise abahungu 11. Murumva yuko ico gihe emwe wari umuryango ukwiye. Yakobo amaze kwidogera Labani aramubaza ati none nogukorera iki? Yakobo aramwishura ati ntaco ndakwatse, ndemeye gukomeza ndagukorera, nkuragirira umukuku wawe no kuwuzigama. Niwemera kunkorera kino, ko nogendagenda mu mukuku wawe wose uwo munsi, ngasobanuramwo umwagazi w'intama uwo ari wo wose, n'intama ikuze y'ibara ry'agasera, n'umwagazi w'intama wirabura, hamwe n'impene y'ikibabo n'urusera. Bene izo nizo zizoba ingero yanje.
tukaba tubisoma mu mirongo ya 31 na 32 mu gihimba ca 30 mu gitabo c'Itanguriro. Muri iyo mirongo tubona ingero Yakobo yashaka kuri Labani. Yakobo asaba Labani igitungwa cose c'ibara ry'agasera canke cirabura nico ikibabo ngo biba ari vyo biba ingero yiwe. Ibi Yakobo avuga birumvikana ko ari vyiza kuri Labani nk'uko tubisoma mu mirongo ya 33 kugeza ku 35 haravuga ngo uku ni kukuri kwanje kuzonsindira mu gihe kiri imbere. Niwaza kwitegereza ingero zanje zivuye iwawe hakaramuka habonetsemo impene itari iyo ikibabo, iyo urusera canke intama itari ibara ryirabura muzi wanje uzuyita inyibano. Labani aramwishura ati ndavyemeye, bize bibe nk'uko uvuze. Ariko Labani ahengera uwo munsi nyene arobanura amasuguru y'impene y'ibibabo, ay'amabara y'urusera n'ishashi zose z'ikibabo n'iz'urusera, impene yose y'ibara n'intama zose z'ibara ryirabura aziragiza abahungu biwe. Naho Labani yarobanuye izo Yakobo yatoye akaziragiza abahungu biwe, izo yasigaranye zose zarungutse zivyara izindi nyinshi mbere zisumba iza Labani. Imana yahezagiye Yakobo agira imikuku, ibitungwa vyiza gusumba ivya Yakobo, ibitungwa vyiza gusumba ivya Labani. Yakobo yari umuntu azi uburyo bwo guhendana buhanitse, ariko kandi yahwanye na Labani amusumbye ubwo bwenge. Tuzobona ivyakurikiye mu gihimba gikurikira nk'uko tubibona muri ico gihimba ca 13. Imbere yuko turangiza iki gihimba ca 12 tubabwire abana 12 ba Yakobo bazoserukira imiryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli. Abavutse kuri Leya ni abana ndwi. Uwa mbere ni Reyubeni, uwa kabiri ni Simiyoni, uwa gatatu ni Lewi, uwa kane ni Yuda, uwa gatanu ni Isakari, uwa gatandatu ni Zebuloni, n'umwigeme yitwa Dina agira indwi. Abavutse kuri Biruha inshoreke ya Rakeri ni Dani hamwe na Nafutali. Abavutse kuri Zirupa inshoreke ya Leya ni Gadi hamwe na Asheri. Abavutse kuri Rakeri nabo ni Yosefu hamwe na Benyamini. Aba nibo bahungu bose ba Yakobo. Mugabo kandi turabona ko Yakobo yavyaye n'umukobwa yitwa Dina, akaba yamuvyaye kuri Leya. Mu gihimba gikurikira tugiye kuraba ingene Imana yabwiye Yakobo kuva i Harani ngo agende mu gihugu Imana yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo nyene. Kubera ko Yakobo yari amaze kuronka abana bangana gutyo, Imana rero ntiyashimye ko abo bana ba Yakobo bakurira kwa Labani. Nico catumye imubwira kuva i Harani. Dutandukire mu gihimba ca 31 cyo muri iki gitabo c'Itanguriro. Muri iki gihimba tubona ko Yakobo ava kwa Labani atamubwiye. Byumvikana ko baticaye ngo basezerane. Labani amaze kumva ko Yakobo yagiye, yaciye amukurikira. Labani amaze kumushikira, baciye bagiriranira ayandi masezerano yo kutazobeshana, hanyuma batandukana neza. Tuzobona kandi
igituma Imana yashatse ko Yakobo ava mu gihugu kwa Labani. Kimwe cyo Imana yase ko Yakobo n'umuryango wiwe bohava banduzwa ingeso mbi. Abahungu ba Yakobo nibo bazoba abarongozi canke abakuru b'imiryango 12 y'ubwoko bw'Abisirayeli. Nico gituma Imana igomba ko basubira mu gihugu ca Aburahamu, igihugu Imana yasezeraniye sekuruza Aburahamu. Imana yatanze ijambo ry'Imana ngo ridufashe. Ijambo ry'Imana rifasha uwo wese w'umunyabyaha mu buryo butandukanye, kandi Imana nta muntu n'umwe igomba guheba. Wewe nanje mugenzi, ibi vyodufasha. Umwami Yesu ntazoduheba nitwamuzako. Yama yiteze kutwakira. Asangwa Imana yafashije umuntu nka Yakobo, igafasha umuntu nkanje, nagomba ndakumenyeshe ko nawe mugenzi yiteguye kugufasha. Twibuke ko Yakobo yagize ibyago n'ibyiza kumara imyaka 20 abana na Labani. Inarume wiwe yaramucishije muri byinshi bigoye, ariko turabona ko amaherezo yiwe batandukanye neza. Imana iramuhezagira bituma ronka byinshi imbere bisumba ibya Inarume na Labani. Ibi rero tubibonera kuri bya bitungwa yasobanura. Ku murongo wa mbere n'uwa kabiri w'iki gihimba ca 31 haravuga ngo, bukeye Yakobo yumva amajambo y'abahungu ba Labani, bati vyari vya data Yakobo yavyinyagiye byose, mbere mu vya data niho yakuye ubwo butunzi bwose. Yakobo abona yuko Labani atakimuraba ijisho ryiza nka mbere. Reka turabe ingene Imana yabwiye Yakobo gusubira mu gihugu ca sekuruza. Ubu rero Yakobo afise umuhamagaro uvuye ku Mana, nk'uko tubisoma ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo, maze Uhoraho abarira Yakobo ati ngo usubire mu gihugu c'abasogokuruza muri wene wanyu, nanje nzobana nawe. Nuko Yakobo atuma guhamagaza Rakeli na Leya ngo bamusange mu mukuku wiwe iyaragiye. Imana yasavye Yakobo gusubira mu gihugu c'abasekuruza. Ubu rero tubona ko ari karitegura kugenda. Yahamagaye Rakeli na Leya ngo bamusange iyaragiye, kugira ngo ababwire ivy'Imana yamubariye. Icatumye abahamagara, yase kubabwirira hafi y'abakozi ba Labani canke abahungu biwe, kugira ngo ntibahave babibwira Labani ko Yakobo agomba kugenda. Kandi ntiyashima kubona Yakobo ari kumwe na Rakeli na Leya. Nico catumye abahamagara ngo bamusange iyari. Amaze kubahamagara arababwira ati, nabonye so atakindaba ijisho ryiza nka mbere, ariko Imana ya data yagumanye nanje. Namwe murazi yuko nakoreye so uko shoboye kose. Hano Yakobo yavugishije ukuri ko yakoze cyane kugira ngo bamushingire Leya na Rakeli. Kandi kubw'ivyo Labani yarungutse cyane, kuko yamukoresheje ibikomeye, kandi ntamuhembe neza, akamugunga ingero yiwe. Ku murongo ugira 7 tubona ko Yakobo yakomeje abwira Rakeli na Leya ati, kandi so yagiye angunga, ahindura ingero zanje ibihetangabo 10, ariko Imana ntiyamukundiye kugira ica nkorako. Mu myaka 20 Yakobo yakoreye Labani, yahinduye ingero yiwe ibihetangabo 10 byose. Igihe rero Yakobo yaba yaburaniwe, ababaye atagiri yaja, Imana yacimufasha ikamurongora. Umurongo w'8 n'uw'9 havuga ngo, iyambariye ati z'imifumberi nizo zizoba ingero yawe, umukuku wose wavyara imifumberi. Yambarira ati z'ibibabo nizo zizoba ingero yawe, umukuku ugacuvyara iz'ibibabo. Uko niko Imana yanyaze so ibitungwa vyiwe ikabimpa. Yakobo rero asobanurira Rakeli na Leya ingene Imana yamuhezagiye, kugeza naho Labani n'abahungu biwe bamugirira ishari bakamwanka. Ubu rero Yakobo avuga igituma agomba kugenda. Murongo wa 11 n'uwa 12 avuga ati, maze umumarayika w'Imana arampamagara ndi mu nzozi ati, Yakobo. Ntisabwe.
arambarira atunamura amaso yawe urabe, ehe imfizi z'impene zose zuriye umukuku, n'iz'ibibabo, n'izo egisera, n'izirabura, kuko nabonye ibyo Labani akugirira byose. Nagomba ko mugenzi utahura ko Imana yahezagiye Yakobo, naho Labani yagerageje kumugirira nabi mu buryo yakoresha akamugunga ingero yiwe. Ibyo Labani yagirira Yakobo, Imana yari kirabibona. Murongo wa 13 aravuga ngo, ni jewe Mana yakubonekereye i Beteli, hamwe wasiga amavuta ku nkingi yibuye, ukahasezeranira isezerano. Nuko none va hasi uve muri iki gihugu usubire mu gihugu wavukiyemwo. Imana ntiyibagira abayo, irababona ikabona n'ibibashikira byose. Mugenzi nshuti uriko uratwumviriza, nagomba kurangiza kino cigwa cacu c'uno musi ndakwinginga ngo wizigire Uhoraho n'umutima wawe wose, nawe azoguha ibyo umutima wawe wifuza. Naho wowe ubona bigoye, ntiwihebure, Imana irakwitwararitse. Reka turangize dusenga Imana. Data, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, tuje imbere yawe tunezerererwa izi mbabazi zawe n'ukuntu witwararika abantu bawe. Naho baba mu byago, Mana ntubirengagiza, ubagumiza ku inyonga zawe n'amasezerano. Ndakweretse uyumvirije kino cigwa, yoba ari mu bihe bigoye, atangwe gukekeranya amasezerano, umuremeshe, umuhe kukwizigira. Atarakira Yesu Kristo, amwakire kugira ngo abe umwana w'Imana, nawe abe uwo kuhabwa umugisha muri Kristo Yesu. Ndabisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha. Naho ubutaha, umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu musi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.